Manda mushimira kwa dowagira umunsi mukuru. Musagaze hari agakubabona. Nimasogeze hari. Sogeze hari agakubabona bagira umunsi mukuru. Sogeze hari. Sogeze inyuma. Mwizima rero muha umutekano abantu baje kubakira. Mwashimira hanyuma babarija. Sibyo? Ari kumwe mwese. Baba n'abandi bose bagiye. Mwabana mwebwe nimuze. Nimudondondere. Abana bose bari nganda bagana. Hanyuma mwe muri nyuma nimuze ngamu bana. Kuma hamwe mugiye. Tuge ngamu. Tuge mu. Yeah, ahonye. Sauti ya mic. Sauti ya mic. Kuvuga kuva kicu umuntu wese yumva amagisani. Yego. Twebwe turashimye cyane. Kandi Imana akengurutse ibyo mudukoreye sigisabo Ingo ngaye imbere ubivuga. Ingo nasogeza bivuga. Nazaho hafi. Nivugana ngo batabona. Nabivuga aho hafi bamubona. Navuge bamubona. Hagaraho nyene vuga rero. Mubaze. icyo savye. Jewe ntanguye gushimira mwebwe. Yego murakoze gushimira. Kandi ntanguye gushimira icyo mudukoreye. Icyo savye yuko ndoronka yuko mwodufasha. Yego. Iki turi bantaho nikora ntitugira aho duhagaze. Yego. Nimureke gutwenga ariko aravuga ibi mubagiye. Nimumuha umwanya. Tugira aho duhagaze. Tutagira aho duhagaze mwebwe abavyeyi nimwe mubona ico dukwiye. Urakoze. Ego mama. Sadiki. Mbere tubanje gushima Mana tugejeje hano hantu umuntu yatwiyumviye ko akatubwira umunsi mukuru. Amen. Icya kabiri dusabye arangene yodufasha kandi ko mu miryango myinshi bariho nikora zo twifashisha. Dufise abana biga arangene yodufasha ko dufashisha abana biga n'udufaranga twese benshi turapana. Dufise icyo turiha. Murakoze
murakoze cyane mbwira icyo muzotwiyumvira umwana agiye nguyu none ugomba kugukorera iki wewe amena mukomera amashyi nimukomere amashyi uvuga cyane mamuduzi uvuga cyane Asha bakoze bari bahezagire kweri nari nimba n'inzara yarashonje sawa amena imyenda kibashirire hama musabiki icyo nsaba ndashaka bamfashe wanje ora rero none ukurashaba babi bagufashe n'amahera y'inzu ushobora gukora iki amuboronka umukoraga Sama nyuso zao Sama Manza murindira ni ku rutonde manza abana duzijwi mama vuga cyane wabubwira gute murafite ababyeyi Miri urabana bangahe musaba iki icyo musaba musaba iki rasiyo none nk'abantu bokumviza ikiganiro kuko barashobora kwipotinga bakumviriza rasiyo mukubaronsa ibyo mu gikorwa wumva wokora kugira ngo duzijwi mama vuga cyane washobora kuganira hama ugakora abakiriya bawe uba mu mbuga duzijwi mama nibahore aduzijwi bumva ibyo bahe baravuga si uko bavuga duzijwi mama vuga cyane amen Masaka kubanza kubasura kigoro mwari kwa mwana we Basanga rero kubanza kubasura kigoro mwari kuburyo mwatubwira abantu sabane bane se wabo yapfuye abandi batsebagi se babere ne yapfuye kera kamwe kuyerera no kumwanya urafite ahumba usabye indaro hehe musa kaniyani n'agakindi urahazi no ukubita ibogerana sawa icyo usaba
usaba iki bo gufasha gutyo icyo bona wowe ukora mu buzima ushoboye n'iki bagufashe gute madame bamakataye gusubiza no rusohora ubishobora yego ufise abana batatu bisaba ni bane sawa babyumvise inga yari amarima wowe uri gufakazi kubera n'induru ni nyinshi tuza ijwi abana bangahe aho uba urapanze n'iwawe mvugisha ukuri kuko nzohashika sawa uzitungiye aho nyine mu birimba icyo usaba ubwa mbere bwo babagira umunsi mukuru babwiye twabashimiye ko batwiyumviriye ko none usaba rero ntushobora kudandaza ntushobora kumenya ubuzima bw'abana niba nta mutahe nta mutahe ubwira rwose uwo mutahe woronderera abana urabitwemereye kuko bawutanze nzobikurikirana ni n'umwetega